twasohokanye nakoresha umwanya arambwira ati je tuze guhurira kuri niweva. Okay. Jewe niweva niyo narinzi. Okay. Birahana je twe du hotel tw'utudumbi je nta nutwo narimenyere. Okay. Nari niziye na he kandi naho ne je sinahingira. Haza urengana. Ndahaza indengana nkasoma ati wow. So good. Mu nyuma rero arambwira ati je ngiye kubika imoto. Mbona nyinjije mu hoteli. Mbona yanayirishe gute ushobora kuri hotel mudemu mutabivuganye. Sibuko bwa bwenge buke kandi damwihanije je ntazosure kumamagarira mu hotel bubakishije udutegura ngaho oye. Yariko yaba yaranshaka ari kumamagarira mu hotel nzima. Erega rero n'umudemu muhamagarira ahantu hazima kemera ataranumva n'ivyo uri kora namubwiye. Ibivanye hasa gene wamwakiriye. Naciye mbona ko koresha umwanya ahubwo anamfise mu bintu vyiwe. Ibaze. Mu nyuma rero mbona ngo nukuri kwimana ashasha ngo turikingira ngo ngo ni kamwe ibintu naho jaga ngo ni kamwe. Arishaka kubumenyesha nk'umukuru wacu w'igihugu nabanze yumve kano kamugenda musavye adukurireho Fidance hamwe na 72 nabiga bindi ngurumva ngo neka nakubwiye neka kitarahera ariko umuhungu uzoshima wa Mungu atabagukunda mani bituma abafana bandi canke abakobwa bagenda batandukanye botegezwa guciraho ubwenge ari umuhungu mugendana mukagendana akagusambanya akaza akubwira ngo none sheri ngobwiye ngo twikingire biga bibazo gwasi nta kuntu wogenda gushira ngo tujya dushinge jewe nta muhungu azondira muhira nta nuwo nzokwamburira nkiri muhira ukeneye ubwambure bw'iwanje uranjana mu rugo hama ndakwamburira aza gushira mu rugo yaraguhaze. Niyo mpamvu rero abahungu batariko bararongora kuko wowe impamvu batariko bararongora wowe uzomuhara imye kabiri gatatu aca yibaza yuko uco ubeze ko yo gushira mu rugo ca wibaza never hajya gushira mu rugo kumvo zuko abashaka ica tabonye hari anye aca kikubona ko ubutuvugana niyo mpamvu nubwo yo guca inyuma yarakikubonye ko nta mpamvu zo kubabara akantu kararenze. Ubisanzwe rero abahungu bareka kurongora kubera ko ivyo bari kuja kurondera mu ngo babironka avanye ko banazigira. Sasa naje ndo umuhungu unyihereye nariko ndagutereta nta mpamvu yo kukurongora. Nibaze kandi kubishatse ari kuronka. Umukobwa wo kurongora araboneka. Reka ndakwibarize. Divine Light. Ntumubona? Canke Alivera. Ntubabona na Bernice na Monia Fleur. Ntibari itandukanira. Ubona ati uyu muntu arakwiye kurongorwa n'uyu akwiriye akabari. Uri kumwe niyo nabo wawe naho kumye ngo zanga hamwe kuri gariba. Anyway Jekeri ndamukunda cyane. No muri ivyikazi mwiza cyane aratesa mwiza ubwiza bwiwe sinumvigene no burata. Kandi sinumva ko ari ryo gambe ndabivuze kuri akamu. Nkundira ngenda baramutse mwese bakunzi ba Akamo TV twongera tubaha ikaze kuri Akamo TV abatarababore ku channel yacu nkomeza kubibutsa mwibuka kugira subscribe na j'aime na partage kugira ngo umunezero tugira tubahe mu usangize n'abandi kandi mukomeze kuba n'abambere kuza murakurikirana ku mwanya amakuru agiye atandukanye aca kuri Akamo TV. Uno musi rero turi kumwe n'umukobwa mwiza muramubona namye nawe se wundi mubona mubona ko ari Shasha la reine twamuzanye kuri Akamo TV. Shasha ameze neza? Nameze neza. Ariko ndakurabira kidogo sorry. Aya ni fresh nyene cibona. Amakuru y'iminsi. Ndaho ndashima nawe. Wanaberewe? Nawe uraberewe tu uratese. Tavu neza abantu. Umukobwa asa neza murayibona hanga aba diaspora sinzi bari mu biki mengo basigaye bagoye amaso mino minsi. Ubara aba diaspora nibo mwabonye ko batayazi nomero. Nasha none bibaza ko umukobwa nkaye bamufusha ubusa. Kubera aho yareka bwo sinzi ivyo barimo ni baraye banyarutse. Uno musi rero tugiye kuganira na Shasha aho dukomeza kubona ibintu biriya ku bwaruka rutandukanye. Shasha wewe mero kuri umukunzi wa Kelly na Disi VIP mubanye neza canke ubu warakuze ntugikunda ibintu vy'indirimbo kandi wakoze iki ku mutima gusaba wewe iwawe niho nshaka kuguma nibera ubuziraherezo turi kumwe niyo nabo wawe naho kumye ngo zanga hamwe kuri gariba. Anyway Jekeri ndamukunda cyane. No muri ivyikazi mwiza cyane aratesa mwiza ubwiza bwiwe sinumvigene no burata.
kandi sinumva ko ariko gambe ndabivuze kuri akamu nubwo bari bameruka kera ariko twaherukana kera kumva zuko Superbat itari bwazi ndabibutse gusakara na Superbat ndabibutsa kandi kudukurikirana inshuro control ndamukunda cyane bon ntidukunze kubona abakobwa kenshi bavuga ngo ndakunda umuririmbyi kazi akenshi ukunda kumva bakunda abo do sex oppose nka wewe shasha twumva ukunda nk'abandi nk'abahungu apana Kerina byagenze gute kugira ngo umvure umukobwa ube wofana umukobwa mugenzi wawe ba Kerina igambere na mbere twahuriye muri de harigeze kasama song iheruka kuba ya 2020 kombye yabereye hajya muri ville tumaze guhuriraho yarankoreye ikintu naje kuburyo bamvuga ati niwe wanje ubundi bwo je Kerina namufana nyene nkabijya by'abafana nyene bisanzwe ariko yarankoreye ikintu gituma pe numva ko ari we buzira herezo bwanje n'abahungu turabakunda yego nigiki wohanurira abandi bakobwa baba bavuga ati bon sinzi Kerina baramujudging ukuna kuriya ariko kuri wewe uretse ico kintu n'abahungu barabivuga je ari umuhungu kandi ndetse kujya umuntu wamanye hariho nk'umugabo ari hano ndetse kumuvuga izina ico gihe kimwe nariko ndamuvuga nyene siko ndirimba indirimbo yo bakoranye Natasha nyene byakomeye ndi muri vibe nyene numva avuze ngo none ngo Kerina umufanira iki mbona ari umukobwa atanazi no kuririmba ngo ibiki nibiki urumva mu nyuma numva kandi ndanamona na video bakoranye ariko aramushimagiza donc ibintu vy'ama social media ukuntu nasanze bimeze baragushuka siko bakakubwira ko urenze uri truki usa neza mu nyuma waje kugwa mu ngorane canke wakumva inkuru bakuvuga ko kumva ntaho bihuriye ngene muri kumwe bakakuvuga neza mutari kumwe kuvuga fo muririmbyi rero cyangwa umuvikazi tufise ukuntu tumwakira bivanye n'ingena duha vibe tuvyite yuko rero muri industry afise ubujyaje ashaka kubera ko agukunda ariko inyuma y'ico gikorwa muko murakora none gasha ureka ndakwibarize gatoya siko ubu jewe nasije mbere nazanye budara yibagiye siko hari ibintu byigeze kuvugwa bya Jisi ngo bagira abamufunge siko ariko ndavye ukuntu abafana bariko baravuga turagukunda siko naho bazokujana iyo hatacha haba simbizi wasema vumba siko acavuga ati uzo kugira ibiki nibiki ngo tuzokwiruka nawe siko iyo hatacha habawe ujya mdemo yari yamaze kugira ubwo avuga ati je karabaye siko none ariko renga cyenda bimwe abafana bariko baravuga ngo nta uzogufungana none bazagiyo hagera yaho buja kumufunga hari kugira numwe amuvugira nano ari guseruka avuga ati nta no ari guseruka rero ibintu bya social media birasukana bigahengera waguye mu ngorane urayobeko naho ndiye hora kubwira ngo ndamufana wawe nzotushe n'umbwira ngo arankunda tutahuriye mu kazara kunkundira akazi c'est vrai c'est good tuzofanana ariko apana ibintu byo kuyayada novuga ngo nirihe kosa rindi ushobora kuba ubona kuri industry y'u Burundi ushobora kuvuga ati kano ni nka kadefu ubona cyangwa uvuga ati abantu bari muri entertainment tukiye guhindura bino kugira ngo taranaheza n'ikibazo kwanza nanagutwenze nakuteye inkuru hari ukuntu je nayibonye kenshi nakunze kuja mu ma concert siko ariho concert yigeze kuba kwanza si concert yari twashitse event umengo yari twashitse event siko yari yabereye ngaha anye kuri ETS Kamenge na Kerina yari yahaje na Satsby siko n'abandi bastari bagenda batandukanye rero ari ukuntu Kerina nyene yari yiziye yambaye nyene ukuntu gusanzwe nyene urupantaro nyene rutesa impuzu zitesa vraiment nkavuga ati niwe wanje ariko abandi bo bari babugiye yuko umengo yaje kubicira vibe mama ngo ntiyaberetse amatako ibintu donc bashaka umuntu yerekana ubwambure nibo bacabona ngo n'umustari man ubustari si uguhena siko ni naco nkundira bife on the floor je mtipe n'umutipata nk'urumogi n'umutipata tatouage n'umutipata kintu na kimwe ariko umustari ageze hose baramukurira ishapo ubustari si kuvuga ngo ni kwambara ugahena umustari wambara ugahena baragufata nk'umustari siko none yagana Jisi yanuka abereka umukondo yaba atabereka umukondo baba bamubona kari nk'ibisanzwe imbere yabo rero abafana bacu canke abanyamuziki hari ukuntu badufata nk'umengo ntituzi niyo tuva
akanero kararenze rero sha cyane gose kandi rero n'ikindi naco nabonye muri bino bintu byacu bya ntuzenya bya social media uri no muririmbyi kazi cyangwa uri umuririmbyi kanivuge kubwanje kuko ndamaze kubibona mpanje mu studio agenda atandukanye wowe kumva zuko ukiri nk'umuntu uzenya tarahishikana nakunze kubibona ngiye ndamuvugire Kerina naravuze ikintu kizima mani siko wowe ukagenda gusaba support ku muntu kana akagufata nkuko umengo nta huzoshika wamara kuhashika agatanga kugira ngo urumva ngo ngurankwepa ngo ndaguhamagara ngo nkakubura igihe je naza kukurondera kugira unshikana aho nari nshaka wafashe nkuko utananzi siko rero je mpora ndabibona iyo ngiye nko muri studio nkariha amafaranga yiwanje igihe cyambe ntarariha amafaranga yiwanje nje kugusaba ubufasha basi unampunguze nimba usavye nka Turasavye muri studio ukacutangura kumbwira ngo none ngo nta kuntu twobigenza gute naguha amafaranga yiwanje urumva ibintu rero batagabanije ibintu by'ubusambanyi nukuri kw'Imana badukure ibintu by'udusepandizero ngo dupridanse ngaho onye leta nukuri kw'Imana ndayisabye kubera iki utari no muri gahunda yo kubikora uzumva ngo basi ngo turikingira ngo nukuri ntacuba ibaze urumva ukamenya kwikingira birakura turikingira none turi kwikingira se birakura hica imagine kweli nukuri kw'Imana jewe nk'umuhungu yo yampaye amafaranga ya 70 no yajya nukuri kumenya ndamuteje ico kibazo hamasomaze kuyajya mu nyuma gaca ugira ibikugareho gatwara nyene nuko nyene atavyo ndakora ivyo nzobimenya umunsi nabigo Jangu umunsi narose nk'uzakara akavuga ati jana ngo twobima na kidogo cyangwa akavuga ati shasha uzombwire basi umunsi no dukore mu bambe siko akacazarira ibintu byo kwikingira nuko ndasabye leta nje bikureho nukuri kw'Imana mugore w'igihugu cyacu atwumve ibintu byo dupenda amashira makuru bukingirizo bayakureho imagine kweli utari no muri gahunda yabyo umuntu uburiya warinze wiyumvira umukobwa ko mwobikora why gute ushobora kuyumvira ngo twikingire nagira uba wemeye ingaruka uba witeze iyo ngaruka binashitse je nubona nkoze ikintu nitega ingaruka yacu urumva nimba ntoba ntari nshaka iyo ngaruka ndisiyo neza ko ico kintu ataco noshobora kubamwo kubera iyo ngaruka mbi nucunzana ngo twikingire no kuri ndasavye badukurireho ye mu muziki hari ukuntu ugenda muri studio atavyo mwana panganye we wagiye wifitiye mind z'umuziki wawe agatangura kugukorakora siko kugira gupromoting guys nukuri kw'Imana abantu abapromota nukuri murabe mutugeze kure ivyo bintu bihagarare wowe wagenda gusaba ikiganiro canye wagenda kukirihira ugiye kukirihira mu radio kanaka kaza wumva ujya mu type yakira amafaranga ngo none ngo ndaguhaye rendezvous yejo ngo uyu munsi twobonana mwijoro imagine kweli ibaze vraiment badukurireho pe ivyo bintu bihagarare kandi sinshase ngo kuvuga ngo urumva oya nupe batwumvirize ga natwe turarambirwa kuva jewe nukuri kw'Imana kandi nkabivuga ivyo bintu baye byarana bakwegeye mugabo ntibabone yuko ari atari vyiza pe abakobwa bemera ko bazibajira mu birabasha zizobahera murega n'icyaha kijya babishe ngo bana reka ndakwibariza akantu kamwe igituma bona zikuraho basi ndaguha karorero wowe uremeye yuko yambara iguhezemwo ntucumenye ivyo wari urimo none ariko dusabye leta bakabikuraho bazi urumva nawe bijyanye nyene sindiko ndavuga ibisutwa batazavamo ariko yukuvuga ubuzima bwo ega byaradushikiye naho je ntarabikora nzabagenzi benshi byabashikiye uravuze ngo ntarabikora twizire yuko kiri isugi bure muhira bahora bancokoza kubera ndi sugi nta kindi kintu bahora bancokorezako ku mukobwa atari ngo umukobwa atarajyamana n'umuhungu mama ngo nta kintu abazi none ikintu bakimenyera muri burya buhinga urumva wewe ntacuzire nta kintu je ntacyo nzi anyway reka twinjire mu kiganiro ibyo bintu rero ngene ndabivuze by the way twarahuye ndakoresha umwanya siko gituma ndabivuze baze gutahura ikiganiro turimwo agituma navuze ati babidukurireho ndabizi twari mu muziki ariko reka ndagacishemwo ndabaha insiguro twasohokanye nakoresha umwanya arambwira ati je tuze guhurira kuri niweva
jewe niwe vana niyo narinzi birahana utwo duhoteli tw'utudumbi je nta nutwo narimenyere nari niziye na he kandi naho neje sinahinjira haza urengana ndahaza indengana nkasoma ati wow so good mu nyuma rero arambye ati je ngiye kubika imoto sawa ati tugende nanje ndamwoma inyuma rero shima ko n'umukobwa aba yabishatse nubwo umute mu mutego nabona karagatego waguma koma inyuma mu nyuma rero mbona anyinjije mu hoteli mbona yanayirishe gute ushobora kuri hoteli mudemu mutabivuganye sibwo bwa bwenge buke kandi ndamwihanije je ntazusure kumamagarira mu hoteli bubakishije udutegura ngaho yari yaba yaranshaka ari kumamagarira mu hoteli nzima erega rero n'umudemu muhamagarira ahantu hazima kemera ataranumva n'ivyo uri kurana mubwiye ibivanye hasa gene wamwakiriye naciye mbona ko koresha umwanya ahubwo anamfise mu bintu vyiwe mu nyuma rero mbona ngo nukuri kwimana ashasha ngo turikingira ngo ngo ni kamwe ibintu ngo ni kamwe natabawe n'umugore wiwe mama kanyamugiye ubahwe urumva niwe yantabaye mu nyuma na je namvuga ati ibintu sivyo nukuri babidukurireho wumva ko nari mpatswe gufatwa ku nguvu ndumuntu nkagiye kwe iyo bakamfata ku nguvu leta yacimvugira rero ibintu by'umuziki biragoye gutahura twebwe tugenda tuzi ngo tugiye kuri amahera yacu kumbe nabiriya biba bigiriye none sindakubaze none koresha umwanya yari yagutwaye muri hoteli akubwira ko azagufasha gupromotinga akwemereye iki kugira ngo je koresha umwanya twagiye tugende muri show ya D1 na Natasha na B-Face siko rero iyo day niho yacyambye ati kugira ngo tuze guhura twese ingo duhurira hana ce tujanira ko twese dufate taxi ce tugiramo nanje rero numva ati so good numva ari vyiza kweri nkore na cenda hamusanga numva njanye no muri ivyo kweri kandi abantu benshi bazi ko twaryamanye ubusigo mani babunene jewe nari kwambura nawe akambura ntumva ko ari yandero mbi nyene imagine ko umuntu nkawe wambuye nanje nkambura nimba uzimaje ya nyuma ishisha ku yisi kubona umuntu yambuye bisigura ko ruteze kurogo bakubera ko wankako jewe n'umugabo wanje zontwara nzobagira ubwo nzovuga muzimye itara kugira ngo mwambuze kurunyano umbe ngo runyano ruki kishasha yabana ku mafoto ariko n'abakobwa bararinda yare ruki ruvugene datugombe ndabunyarunza oyera gondi ndagonze muzi nabasi agapipi sawa Nonga abantu bavuga ko neruye navuze ibiri byo kuko iyo nakoresha igitsina mu mvugo y'ikirundi nziza yego igitsina muri yangira ngo nakoresheje muramba bari ikintu je nzohavangira ubwo wape ariko nizere yuko bitazokubuza wumva ko kuba kugwawe nawe ugira umuryango iyo uri satisfied n'ico kintu urumva nta mpamvu yo kutavuga erega hariya wamaze gushika mu rugo kumva zo kuvuga ati nemeye nagiye nyene wemera kuni wemera kugira ikishasha je nkora mu hoteli siko nimwo mbere byo mvuga byose ngo sometimes ndabizi nkeje jewe naciye ahantu muri chambre iri hasi donc ni etage rero nasanze naciye hasi kumbere hasi sinamenya ko chambre bamaze kuyifata yo kumba abakobwa nuko mumeze rega mwaratimvye sasa numva nk'umunsi wafashe gahunda neza ukapanga gahunda n'umuca nk'umunsi w'amaheyaje yawe numva ko ushiraho kamera kugira ngo uze ukuntu umeze jenze mugiye ati sheri jewe nta kuntu bazi bafata ka video ndabingene maze ndiga navyinka umusazi sasa turabona abakobwa benshi mwiyo myaka yawe aho bariko baratwagwa cyane no gukunda amafaranga aho umukobwa akubwira ati sinobana afise umushuka amafaranga umviriza renda kubwire je ubunza ndakwisha n'inyishu tarayimbaza siko amafaranga buriya jewe nta mafaranga mbuze yotuma nja muri bijya bintu ndiyambika nk'isororera ngiki kinyobwa ndibaza bakibonye siko ndiyambika nk'isororera nta muhunga azompenda ngo urumva hari ukuntu kandi rero turi kurikoresha umwanya nyene yari yibaza yuko ngo utuntu ngo du brochette ngo anguriye bikindi
twoca dutuma jewe ndamwamburira never je sindi ndaya umugabo wanje arahari urumva ari ukuntu rero abahungu bamaze kutugira mu mutwe bakabona yuko batuguriye zirya nyama ibiki nibiki baca babona yuko twobamburira hari abademo bameze ukomanda bazi ariko kandi ntuzobone n'umuhungu arinza kwemera hari igihe umuhungu aba atabyishizemo abashaka kuguprofita araba ukuntu umeze wewe uciye wishofa kaca wikura mu bwenge ngo reka ndamwereka ubustar c'est good nawe azokwereka icyari none baye Imana yabaremeye gusohoka ibaze sha no kurondoka birimo nimba ari kurondoka kwibaruka bivuze yuko ivyo bandi abaga bavuga ati sugar daddy zirahari muri kino gihe ziratanga amafaranga yuko atari huri ubu rero tuvugana aba sugar daddy nibo mwabonye batazi igiharuro cyajya amafaranga ubu tuvugana mu sugar daddy yo yaguha ariko kagaruka kuyivuzamo kandi ivyo birabaho ya Niyo mpamvu rata amafaranga ntuhahabukira kumva zuko nanje buca nkagenda kuyahiga kandi mfite kuyajya umunsi kugira mbwe ati burya naheze genda uhiga yandi tuyajye Noshaka kuvuga ati ico bari kimwe mu mico biranga ni bimwe mu biranga imico n'akaranga vy'u Burundi ese kuri wewe ni giki umva hanura bakuga gifise mind yuko batoja gukora ahubwo bojya amafaranga y'abandi nko kubwanje ubu tuvugana je nta kintu na kimwe cyo utuma je namburira umuhungu kuko nta kintu na kimwe numva nkenye amafaranga ndi nayo nimba nkenye imodoka mu misi zanzoyironka urumva rero ndumva yuko atakintu na kimwe je wozumbwira ngo urumva ngo oya reka buretse gusa biga navyo sister hari igihe umuntu abikora kumva zuko abavuga ati je kino kintu niyo nagikora donc kiramvana kinjana hanzi siko baga nabo abari umwuga bakoze siko nk'abajya bidandaza mpora ndabumva ngo baridandaza kandi no kukazi mpora ndabumva bakemeranira amahera bakaza batana bivuganye bakabivuganira hamwe ati basi jewe ndanafise n'umujama ngaho muri telefoni wanje yambwiye ati shasha kumva zuko yabanye ikiganiro sinzi ko nawakibonye twakoranye na Jisia abona kijya kiganiro cyarampamagara ambwiye ati nukuri kwimana ndaguha amafaranga yose ushaka ngiye message ndayifise ya 500,000 ndayagwa ni n'umurundi ngaha nimuzoze muravuga ngo abarundi bacu nta mahera bafise wowe 500,000 kugitsina urayafyinira urumva ati nukuri kwimana ndaguha icyo ushaka ariko je nkubona ubwambure namubwiye nti buriya nagenda afise muri limikash no muri banko buno yaguha urumva nta kintu na kimwe reje bajya babikora kubw'ubuzima kubwo gushurashura kandi rero natahuye ibanga ryo gushurashura abeshi n'abana ba boss nukuri kw'Imana cyane uraharira oya nivyo muri gera ni ubasanga ugasanga umwana wo mu boss wabo ntasohoka arinza asohoka ugasanga ariko atambisha ibimuga muri gera ugasanga ariko atambisha ibimuga muri fidodido he na he none cya wimagine kwere abana rero ba boss nibo ukensha usanga bariko bari droga ibiki nibiki abakene turatuje tumeze neza niyo mpamvu nkiri sugi yaba ndumutunzi ubu tuvugana mba ndi kumwe na naka hariya muri he na he ariko ivyo bita kuryamana n'umuntu canke gusambana je no bishira muri kategori zibiri hariyo bamwe bavuga yuko babikora kubera kwidandaza canke ingeso nabandi babikora ku bantu bakunda kuri wewe ku muntu ukunda numva yuko jewe atantunzenya numva yuko uje ndagukunda tuvuge hari ukuntu umuhungu ntazo guhende sita reka ndawenda guhanura siko umuhungu arashaka kuza kukudraga yakuboye imyemwe ibintu bibiri akavuga ati jubu tuvugana ujya mu demo ngiye kumutereta ubunye tutarakundana niyofa mpaye ariko ndamyinjiye nkamubwira ko ndamukunda ari yo si yanje arafise kuma kuvuga ati ni umukunzi wanje narigeze kuyaga n'umuhungu ariko arandraga kuko imyaka yo guteretwa ndayifise siko arambwira ati none ubu tampaye ivyanje gisigura ufise abandi ubiha none utanguye kunjya ubu unye aza gushira mu rwo yaraguhaze niyo mpamvu rero abahungu batariko bararongora kuko wowe impamvu batariko bararongora wowe uzomuhara imyaka 2-3 acha yibaza yuko uco ubaze ko yo gushira mu rugo never hajya gushira mu rugo kumva zuko abashaka icyo atabonye hari anye acha kikubona ko ubutuvugana niyo mpamvu nubwo yo guca inyuma yarakikubonye ko nta mpamvu zo kubabara akantu kararenze ubisanzwe rero abahungu bareka kurongora kubera ko ivyo bari kuja kurondera mu ngo babironka avanye ko banazigira sasa naje ndo umuhungu unyihereye nariko ndagutereta nta mpamvu yo kukurongora kandi kubishatse ari kuronka umukobwa wo kurongora araboneka reka ndakwibarize
Divine Light ntumubona canke Alivera ntubabona na Ber Nice na Monia Flor ntibari itandukaniro ubona ati uyu muntu arakwiye kurongorwa n'uyu akwiriye akabare uwo mukabara barasa uwo kurongora nawe agasa usinzoza kurongora ibido yatobotse ngaho kandi mbona iyo bikamanze none aho kandi rero ndibaza bakumvise bakunzi ba Akamo TV ariko rero hamwe n'ivi ndashaka kumenya iyo umuntu yihebeye umuntu bakundana ngo numukunzi kupetese kwera urukundo wanashaka bose atako barabeshana kuri shasha yo babivuga je ubu tuvugana nta muhungu yoza kuntereta imyaka 2 ngo imyaka 3 niki kiwo buri kuranyiga ko ubwa mbere na mbere kwiza kundira gutaruzi utamuze kurondeza ngo motife nguri kuranyiga ngo nzogutware ndakuzi never nizokunda ngivuze yuko je wontereta ukwezi kwa mbere ukwezi kwa kabiri ukwezi kwa gatatu nta kuntu noshika mu rugi wanyu kugira ntahura ivyo ndimwo kuko ugumunyinjiza muri za ntuze nyazo gusohokana ca mbona kuri wo muri babahungu bana ndaguhe witahiye muguma muturira muhira never jewe nta muhungu azondira muhira nta nuwo nzokwamburira nkiri muhira ukeneye ubwambure bw'iwanje uranjana mu rugo hama ndakwamburira dukunze kumva yuko iyo umuntu mugize fiançailles y'igihe gitoyi ari hamwe ashobora kwihisha ntihagire ingese mumenya ko ariko umaze kubana ukagendera découvrir ibi na biri kwishasha kwavuze ko atomunye mutereka amezi 3 reka buretse ndakubwira ikintu kimwe urukundo nibanga siko iyo cenje kukubwira yuko ndagukunda safi ko nahuye ijambo ndagukunda icyarico kuko ndagukunda ni ijambo ryoroshe nawe nori kubwira naba mama wacu bararitubwira ati ndagukunda mwana wanje rero ijambo ndagukunda ntuzohaba ku muntu ngo aruka kubwiye ngo ndagukunda guce wimvira ko umwere ku bwambure bwawe never kuko ijambo ndagukunda rigira agaciro kumvo zuko rigira agaciro ku muntu bivanye n'agaciro nawe umuha siko rero je ntiwogumumbwira ngo ndagukunda alafu bishiye wapi wakoresha umwanya basi tugakwakwanya haba byushaka kuroka bironka wisanzuye kwezi kwa mbere kuntereta kwezi kwa kabiri predote kwezi kwa gatatu tukagiramo hama ibintu bikagenda neza none ubwo umuntu hebesha mu nzira gute Antuka ndumva ko washaka umukobwa wo kurongora aza kurondera shasha. Oya je sindi oya pets ndagera. Kurongorwa reka. Bakora guha bizu ngaha sinzi kwibona ngo. Onangora gukunze. Oya kuba ankunze ari urukundo rw'ibishobisho n'urukundo rw'ibishikashika n'urukundo rw'imihenda bitima. Rero jewe muri izo nkundo zose ubu sindiyo. Ibisihuri kwe. Sihondi. Ariko shasha kimwe canke bibiri uhanura abandi bigeme bagenzi bawe kugira ngo bashobore kugira imitekerereze nk'iyo ufise. Cyambere na mbere biragoye ko uhanura umuntu bivanye n'ibihaba yibereye. Hari igihe je uza kumuhanura ngo urareka kujyana ngo ngumva ngo kandi hari igihe wocu usanga ariyo business yiwe. Umva ndamuhanuye uko no cyane no mengo ndamwiciye idiri. Rero arabanza tahure kwanza icyari ico ni witahura icyurico. Tucutahura n'ico ubukwiye gukora. Yego. Ni ucupfa gutora ibyo ubonye byose nyamutu usanga ariko akwanduza imigera ngaho onye reka je ngubiyo naza kwemerera koresha umwanya ntucubona ko nanje burya bwonde bwiwe bwaca bunyandukiza muzima wo ukunda kujya kose sha utabijya utajya ngo ujyane inzigo uri umuntu muzima ukomeye ufise amagara yipanze neza jewe sinibaza yuko ukunda kugera hariya none se turashaka kwiyumvira ati ko nawo none utavyibushe goze twavuga ko harimwe kagwara canke ntaco bitwaye bavuga neza ngo ukunze gusambana cyane ngo nta nakabiri utora ngo nta n'umugisha utora rero urya muhungu kimwe muri ivyo ari cabuze hama wewe nawe ko mbona umengo ntukuvyibushe gose jewe kuvyibuha nuko ntararonka amahera yomvyibusha gusa yangaburira nkiyambika ndi nayo umunsi umwe ukunsa si konsa nzoteba nsukonsa Shasha ndagushimire cyane atuko tugiye amajambo meza ngo hawa kino gihe kameme hariho amajambo akomeye uburundi wa ushaka kumva kuri Shasha no musi twatuyumvise je nkino uburundi je narishaka kubumenyesha nk'umukuru wacu w'igihugu nabanze yumve kano kamuje ndamusavye adukurireho Fidance hamwe na 72 nabiga bindi ngurumva neka nakubwire kigare kitarahera ariko umungu uzoshima umungu atabagukunda mani bituma abafana bandi canke abakobwa bagenda batandukanye botegezwa guciraho ubwenge hari umungu mugendana mukagendana akagusambanya akaza akubwira ngo none sheri ngogira ngo twikingire biga bibazo wase nta kuntu wogenda gushira ngo tujya dushinge urumva donc ntibamenye ingaruka tujya dushinge reka ndabibiri banga hari igihe uzodushirayo
ugasanga wizibiriye umugisha y'ibibondo byose woronka siko gasigara regreta kumvo zuko wari wumva kuri hayi ukiri mu buntu uzenya bwawe wagera mu rugo ukabura niyokoroka utazi impamvu ni ikintu reka igoye rero ugasanga umungu ariko arakujya kubwira ngo genda ngo wishiremo nk'utuntu Perezida nabidukurireho byose urabe yuko batarongora bavyare none wowe usenga uzoza gusenga uvuga ati Imana nshaka umugabo indayi ikigenda hajya kuri 11 ivuga ati Imana nshaka umugabo none usenga ntiwumva ko uzoca umubura mugabo ndedandaza ntiwumva ko azoca murongo none Imana Perezida nabanza dukurireho abantu bidandaza nabo bahungu baza bavuga ngo twikingire kugira abagabo baboneke urashina hina kabaraje gutanga impanuro n'igisabo kugira ngo abahungu bashobore kurongora nagira ngo okay shasha turagushimiye cyane nanje ndagushimiye nizere yuko prochaine muzogaruka tugasubira kandi tukayaga ndi gado kugira ngo dukomeze kwigisha canke gutanga impanuro kugwaruka rugenda rudukurikira inyuma nari bikwe bakunzi ba Kamo TV rero ngize impanuro za Shasha na Hene rero aratubwira ngo Perezida atugirire n'ingoga adukurireho bukingirizo adukurireho septandezera adukurireho nabidandaza kugira ngo abaho bashire kuronka abagabo imagine ko ari nk'umukobwa ashoboye kugenda kuri kamera avuga ati je ndashaka bandongore ibaze vraiment nakasa mutwe imagine bitegwa nabo bariko baridandaza baca babatwara ibaze kuko umugabo ntazobona ujyanye yo mwihera pike hamaze kugwana rashe mu rugo aje kugwana n'ibiki kare ivyo ntibibaho tubashimiye cyane bakunzi ba Kamo TV twongera tubibutsa rero ubwa rukundo rwanyu mukomeze kurutwereka mu kugira j'aime na partage mutibagiye subscribe kugira ngo mukomeze kuronka umunezero ugiye utandukanye turabakunda cyane turabemereye ko na mukobwa wacu myiza tuzakomeza kumugarukana kugira ngo akomeze kutugira amajambo yiwe aryoshe kumviriza mbese n'impanuro rusange kugwaruka rw'u Burundi naho ubutaha